wa gatandatu igenekerezo rya 23 Myandagaro umwaka wa 2025 niho umugwi Hope for All wari uramutse ugenderera ikigo c'irerero Nice Hope kiri mu ntara nziza yagutse ya Gitega mu ntumbero yo gushigikira abandi bana barerewe muri ico kigo. Mwomenya yuko umugwi Hope for All wagiye witegekanije agakemanyi kagizwe n'amasabuni, amakaye n'amakaramu n'ibindi bikoresho bizofasha abo bana mu gihe tugiye gutangura umwaka w'ishuri. Ubusanzwe arongoye uwo mugwi Hope for All, Kentia Niyomukiza yagize ati: nakuze muhira mbona abavyeyi babikora, iko nanje nagize uwo mutima wo gufasha abandi bana bari mu bihe bitoroshe. Nitwa Niyomukiza Jini Kent. Umugwi wacu ni umugwi witwa Hope for All. Ni umugwi ujejwe gufasha. Hope for All ni groupe twiyumviriye kugira izirafasha abana bo mu barabara, imfuvyi, kugira tuze turagendera mu ma orphelinat atandukanye, turakorera n'ahandi atari mu ma orphelinat, turashobora gutora n'abana bo mu mabarabara tukabafasha ico dufise. Jewe igituma kubwanje jewe nuko mu bisanzwe je nakuze arivyo mbona muhira. Nakuze muhira mbona abantu benshi tutavukana ariko ndabasanga nyene bahakuriraho. Hari abo navutse ariho ndi, baragira ama mariage baragenda, hariho n'abandi bakiza baba muhira. Rero nanje camvuga reka ko mbona umuvyeyi wanje agira ibi bintu biraryoshe, ni ibintu biryoshe, camvuga reka nanje ndabe nkore ikintu negeranye. Hari igihe noronka abagenzi bofasha bafise umutima, hama nanje abagenzi ndabaronka. Rero naha tuza turaza dufasha bamwe bamwe uko turose, ku buryo buke turose. Turi abanyeshure ntidufise ibintu vyinshi. Indoto za Hope for All nuko twogera ahantu kure, turabona abandi barafise ibigo, natwe turasaba Imana izuduhe uburyo bwinshi, twubake nka orphelinat, nk'umuryango, turabe abana bo mu mabarabara, abana batishoboye, dushobore kuronka natwe abo dufasha baboneka, tuza turafasha n'abandi. Ubusanzwe arongoye ikigo Nice Hope nawe yagize ati: nagomba gushimira urugwaruka kubw'uwo mutima wo kuza kugendera abandi bana no kudushigikira. Bakoreye Imana kandi batabaye abandi bana kugira babeho banezerewe nk'uko nabo bari mu bihe vyiza. Nitwa Ntawuyankira Leopold, nkaba ndi umuyobozi wa Nice Hope House, iki kigo gifasha abana b'imfuvyi. Twakengurutse, turabakengurukiye ku mutima bagize. Si ibikorwa byinshi, abantu benshi ntibakunda gufasha ari bakiri bato, ariko twe twatangajwe n'uyu mutima waba bashoboye kwiyumvira gukora iki gikorwa, na cyane cyane kandi ari bato. Rero twashaka kubakengurukira, twongera tubwirana abariko baratwumviriza canke ababona igikorwa bariko barakora, nabo ko babarabira ko akarorero, kuko umutima bafise wo kuzamuka mu rukundo ni umutima abantu bose, abajene bese usanga bari mu kwiryohera canke mu vyisi, ariko bo nabo bahisemwo kuza kwifatanya n'abandi bana bantaho nikora, abana b'imfuvyi, kuza kugira ngo bagire umutima wo kuza kubashigikira muri bike bashoboye kuronka nk'uko bashobora kuba bangana. Turabakengurukira cyane. Rero numva twobashimira, tubatera intege ko bobandanya n'ahandi atari ngaha. Iyo umuntu yiyumviriye gufasha abafise aho yabikuye, kandi abafise n'igituma yiyumvira gufasha, na cyane cyane novuga yuko aba ari umutima w'ubumana ubwa mbere, hanyuma akaba ari n'umutima w'abavyeyi babo. Rero novuga yuko biratangaje, sinovuga yuko bimenyerewe cyane, mugabo muri kino gihe abajene bariko barazamuka gukora ivyiza. Abajene bariko barahaguruka gukora ivyiza, nubwo ata finance nini yaba bararonka, ubwo ngubwo bafise umutima mwiza, umutima w'urukundo. Rero nobwira abantu uti nabo babigireko, kubera ikintu gitoyi iyo cegeranye kirashobora kugira ubushobozi. Donc umwe azanye ikiro, uwundi akazana ikiro, ubwo kirashobora gutunga abantu bangahe. Rero gutanga ntibisaba ibintu byinshi,
bisaba umutima. Kandi kugira ubutunzi bwinshi bw'amafaranga ntibisobanura yuko ariko gutanga, ariko hariho ubutunzi bukomeye ariwo mutima w'urukundo. Mu Kirundi baravuze ati agashato k'imbaragasa ngo kifuka bangahe, kifuka batanu. Ni umugani ushobora kuvuga yuko naho kantu kaba gatoyi gashobora kugira ubushobozi abantu bakagasangira. Rero numva no bashimira cyane nkabakengurukira kuri uyu arongoye urugwaruka. Ku by'ukuri Imana imuhezagira, aracari muto, hanyuma nkamusabira gutera imbere no gukora ibyiza, azagere aha mu Burundi hose ndetse no hanze y'igihugu. Imana rero nibahezagira. Ngira namwe mwabyiboneye ko hari umunezero bazimanywe abana mu gakemanyi babazaniye, kandi abana si ngombwa ngo baze babazaniye, burya gukina nawe akumva yuko hariho abandi bantu babitayeho, ubwo baragira umunezero. Kandi noneho nawe wabonye ko batamvye, banezerewe, bafunguye. Ku by'ukuri murabona ko cyari igikorwa ciza. Baraca umugani mu Kirundi ati umwana si uw'umwe. Twebwe turi nk'ibiraro kugira ngo bishoboke yuko umuntu wari wese ashobora kuza gufasha. Nimba dufise abana 50, ubwo ngubwo jewe ntabwo nobashobora. Jewe mpari nk'umurongozi kugira ngo ndabihagararire, ariko si mpari kugira ngo nshobore gutanga ubuzima kw'aba bana. Rero aba bana nibo abantu bari bo bose nibo basanzwe bagaburira aba bana. Jewe ntabyo noshobora. Hamwe n'Imana n'uburyo bw'abantu nico gituma dukora ibi. Nico gituma twashoboye kubaka aha kugira ngo abana bashobore koroherwa. Muri rusangi novuga yuko hamwe jewe nawe mu bisanzwe jewe ntabyo nshoboye, ntashobozwe n'abantu banshigikiye. Ego. Ibirori vy'uwo munsi bikaba vyarangijwe no gusangira hamwe akanyamuneza no kwigina n'abo bana basanzwe barerewe muri ico kigo, ndetse no kugendera ibibanza vyose bigize ikigo Nice Hope.